Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Haraheze hafi amezi 3 hatanguye kuvugwa ikiza c'indwara ya kolera mu ntara ya Bujumbura na Cibitoke. Iyo ndwara ikaba iterwa n'isuku rike nk'uko abahinga bavyemeza. Iryo suku rike rikaba riterwa muri kino gihe n'ubukene bw'amazi bw'abaye ndanse mu gihugu cose. Abahinga bakabona ko harimwo gusamara kw'inzego z'igihugu. Ivyo vyose ni mwido rya kino kiganiro kw'isoko mugiye gushikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Musangwe ikaze. Ikiza ca kolera kirabandanya kwibonekeza mu bice bitandukanye vy'igihugu na cane cane mu ntara ya Bujumbura. Inyuma y'inama y'itariki 6 za kuno kwezi, buramatari w'iyo ntara afatikanije n'abajejwe amagara y'abantu, intwaro n'umutekano yarasohoye ingingo abanyagihugu bategerezwa gukurikiza kugira batuze ico kiza. Abanyagihugu babona ko ikibazo c'amazi kidatorewe umuti bigoye gutuza kolera aho baba. Ido nido na mugenzi wacu wa RPA Desire Hatungimana. Ico kiza cibonekeza mu ntara ya Bujumbura carahungabanije bimwe bikomeye komine Cibitoke, aho mu kwezi kumwe handuye abantu baba 513 muri bo baritaba Imana. Ico kibazo ntigihanze gusa abanyagihugu baho mu Cibitoke kuko ico kiza cakorera caribonekeje no mu Kamesa na Kamenge. Kuruno wa mbere igenekerezo rya 6 kuno kwezi, buramatari w'intara ya Bujumbura General Major Aloise Ndayikengurukiye yarakoranije abajejwe igisata c'amagara y'abantu, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira barabire hamwe ingene botuza ico kiza ca kolera kirangwa mu ntara rongoye. Inyuma y'iyo nama harapfunditswe ingingo abanyagihugu bategerezwa kwisunga kugira bahangane n'ico kiza. Zimwe muri zo nuko bibujijwe guhana amaboko mu kuramukanya, urugo rwose rusabwa gutegekanya amazi meza n'isabune yo gukaraba, co kimwe n'ahahurira abantu benshi nko mw'isoko, ku mashuri, ibituro vy'amabisi, amasoko. Urugo rwose rutegerezwa kuba rufise akazu ka sugumwe gakwije amategeko, gudatembereza ibifungurwa bihiye canke kuvyanda mu mabarabara. Regidezo nayo igasabwa gutanga amazi mu burere bubangamiwe cyane mu mabombo rusangi. Abanyagihugu baho mu ntara ya Bujumbura izo ngingo barazikenguruka, ariko bakamenyesha ko mu vyo basabwa harimwe amananiza. Bati biragoye gukora isuku bamaze amezi n'amezi batabona amazi mw'ibombo. Nyabuna ngo leta yari ikwiye gukora ibishoboka vyose ayo mazi akaboneka, nabo bagaheza bagahangana n'ico kiza. Regidezo yotugarukira na cyane turi mu buzima bubi. Ibi bintu twabiheruka kera. Aha muri Dogo jewe natanguye kubona twavomera amazi yo kuvomera irengarenga, amabomba ataraza, ariko kugeza uno munsi twitwa ngo amabomba arahari n'ubundi dufise ikibazo c'amazi kandi barashinze amapoto y'amabombo. Nta kuntu nakumwe dushaka kuvyirinda kandi nta handi hantu tuvoma tworonka. Ni ukuvuga kugira turonka amazi meza nk'iyo byashitse muri komine Mugina ruguru aho bita komine Mugina. Urabona aha turi muri Rugombo, muri santere Rugombo, barinda gutora amakinga n'imodoka bakaza kugura ibido ishikirino 2 canke 1500. Abajejwe muri Regidezo tubiravye kuko nishira hamwe ry'igihugu niko tuvyumva. Sinzi ukuntu leta bigenza kuko abandi amazi naje tukaronka tugira umwene gihugu wese agenda aronka amazi. Kuri ico kibazo c'amazi gihanze abanyagihugu, umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka kuri no wa kabiri yamenyesheje ko bariko barategura umugambi wo kugwiza amabombo rusangi kurusha amabombo yo mu mazu na cane cane mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, kandi ko uwo mugambi watanguye. Yongeye ko bariko bakora n'amabombo rusangi azana amazi avuye mu kuzimu kugira abanyagihugu baze bararonka aho bavoma. Arakoze Desire Hatungimana. Ikiza ca kolera kiguma gitera mu gihugu cisubiriza ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ingene Uburundi bukiri inyuma mw'iterambere, kuko iyo ndwara iterwa n'isuku rike, iryo naryo rikunyurwa n'ubukene bw'amazi. Ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama. Faustin Ndikumana arirongoye ababazwa nuko ikibazo c'amazi kihari uno munsi cari kuba caratorewe umuti yaba barongora igihugu bazi gutegura umugambi wa kazoza. Faustin Ndikumana abona ko naho biruko ubushikiranganje bwose bwegwa n'ico kibazo bwari bukwiye kuvira hasi rimwe bugakorana kugira buhagarike ico kiza kitariho inkumbi mu gihugu cose. Mu bisanzwe ikiza kolera cateye mu gihugu cari co cose bifise insiguro
nka zine kandi ucibona ngaha mu Burundi. Insiguro ya mbere abisigura ko muri ico gihugu ivy'isuku biba atari kirenga, nawe uravyumva kuko ni ingwara iva kw'isuku rike, ni ingwara bita maladie de Mensale, ingwara y'intoke zicafuye. Bica vyerekana n'ikindi kimenyetso y'igihugu kikiri inyuma mu majambere kitaratera imbere, ariko haraba igihugu gikenye ibiza vya kolera biri mu byo baraba kikigira ibiza vya kolera. Uravye rero nk'ibihugu bikigira ibiza vya kolera kw'isi ntibikiri vyinshi, kubera tukiri muri uwo mugwi twari dukwiye kugira ico twibajije, ko bica vyerekana yuko muri ico gihugu ibibazo vy'amazi biba bikihari, amazi meza, vyerekana yuko ubuzu bwa sugumwe bukoreshwa atako bwifashe, uca usanga abantu bacituma mu bisanze mu nzuzi. Murazi naha mu Burundi ndiko cituma ku mitumba mu nzuzi, aho kiyaga ca Tanganyika ku nkengera, ugasanga ico bitari toilette publique bwavuze bwa sugumwe ku mabarabara, ugasanga ntabwo hari abantu aho bafatiwe naho nyene, ugaca usanga ni kibazo. Ikindi cyerekana n'ukwerekana yuko ingene inzego zikorana, coordination institutionnelle. Mu bisanzwe ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu, ubw'amagara y'abantu, ubw'amasoko ntangaguvu n'ibikorwa remezo ndonkenereje mine n'amazi, ubushikiranganje bw'ibidukikije aribwo burimi n'ubworozi n'ibidukikije, bategeza gukorana kugira ibintu nk'ivyo ntibishike, kuko ubw'intwari hagati y'abantu bariko baraba mu ntwari ingene ivy'isuku bimeze, amagara y'abantu bariko barahimiriza mu bijanye n'ama infrastructure, amazi meza mu gihugu, environnement y'amazi mabi ingene batrete ahingurwa kugira ntiyonone, ico bita traitement des eaux usées n'iyindi micafu. Ubwira kare ni mauvaise planification, kutagira ikitegerezo c'ingene twama turiko turaplanifya ibintu, nko kubona plan y'ingene amazi atera imbere sero igisagara iheruka mu 1985 yariyo 1985 gushika mu 2005, imyaka 20, kuva mu 2005 gushika ubu nta yindi plan yabaye mu byo twatohoje. None muri ico gihe we wumva tutashobora guplanifya ikintu ca planification muri iki gihugu ntikibaho, ibintu cakwibaho ku munsi, kandi undura abantu no mu bushikiranganje bwahora ari bw'ikiga ca leta harimo no gutunganya imigambi planification ntayikirimwo. Kubona planification bayikura mu gihugu nk'icyo Burundi gikenye, uriyumvira ingene bashaka gukora ibintu, usanga ari guswatanisha nayo mavizi yose, ugasanga nta na kimwe kiriko kiraja mu ngiro, amaheraje ugasanga ntibamenye ico azokora, ntibamenye ikije imbere y'ikindi. Ivyo rero bigaca biba ikintu bita ibibazo n'ingene bikurikirana. Kubona iki kiza kikivugwa mu Burundi ni kimwe mu biteye amakenga abahinga mu bisata bitandukanye, bakibaza ingene imbono y'igihugu cifashe mu 2040 gitunze mu 2060 izoshikwa ko hakivugwa indwara zivuye kw'isuku rike, ikimenyetso c'ubukene budasanzwe. Hariho bamwe bafatira mu kuvuga ko iyo mbona kazoza isa nk'indoto, mu gihe igihugu coba kikirongowe n'abatware badashobora gutorera inyishu ikibazo c'amazi, igihugu kikaganzwa umwanda. Rino ngaha duciye dusozerera kino kiganiro twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira. Irindi sango ni mu ndwiza. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, ndabifurije kuroranirwa naho butaha. Cari kiganiro kw'isoko.